yeah, we put on fire. Ni Bizimana Abubakar Karum. Satbi ni myaka yo mu sozo mumenyere cyane. Abona poster kintu ziko twicuna kabiri. Gibyo cyane n'amajacha mu 19. As the CEO, Chief Executive Officer wa Empire Avni na manager with the day. Choki manager can't speak. Amakandi yakabandanya aba CEO wa M Travel and Tours Burundi. Ay. Ugati hapa ko ndirimba takwa na business. Nisabira mbona yuko twaje makuya ku itariki zibiri z'ukwa kanuka kuno kwezi kwa gatandatu niho yerekeza mu gihugu ca Tanzania aho yaragiye gukora video y'indirimbo agiye gukora agiye gusohoka aho yayikoreye kwa Jose niwe yakoze video ku itariki umunani itariki 8 yaragarutse abavuye bavanye na manager wiwe hariya aho hariya mu gihugu ca Tanzania yashoboye gukora nuzeye Bejetuwa na hariya mu gihugu ca Tanzania just media tone kigano bisanzwe media tuwa ni ko wakoze gano byinshi by the way bibiri na kirenze kimwe byinshi yakoze kuri SNS ahandi na umuja muri journaliste yitwa Simulizi za sauti ni SNS yakoze gano kimwe gusa yakoze bibiri ubone ko na majazo ge bitandukanye ku buza bwiwe ariko umuziki w'u Burundi yavuze byinshi avuga ati mu gihugu cy'u Burundi umuziki urahari ako na support yake kudufisa avuga ati bamaze baby bizo muhuriye kuki kire mu brother ndamwemera kandi akaze cyane mu Burundi nta muntu asumba kuririmba aravuga ko ari ibyo bitandukanye avuga ati D1 no muri neza akaze mu gihugu cy'u Burundi cyagasho mwarinzi new generation shasha ona yamba yavuze byinshi aho nahijya yidu yakiriye hariya kuri M Travel and Tours aho yakiriye umuririmbyi mugenzi we December abari yaciye kumena mukanya asante sana wala na promo ni ndirimbo izina remix yaririmbwe na Sadbi ari kumwe na Fabi Love Kamirigado ari kumwe kandi na Chris Easy hamwe na Our Beats kuva muri The Octagons mu gihugu cy'u Rwanda yari yitwa The Octagons abona ko Chris Easy yari CEO akora ama video ni Octagons ama Our Beats nagakora indirimbo bagara muri iyo groupe nyine ni indirimbo yagiye kuboneka inyuma y'amajambo agiye atandukanye avugwa hagati ya Chris Easy na Sadbi bivuye ko Sadbi shaka yivye indirimbo izina abari byo mu Rwanda Chris Easy ntabwo namenyekanye cyane nk'ubu yavuze ati iyo ndirimbo yitwa ese urabizi ntabwo bizi ese urabizi ko kwa mama David ese urabizi ko kwa mama bahita saba kubukiri young Sadbi nawe yayitoye indirimbo ko ba Chris Easy bakiriye down sana jamaka piga copy bumwe rero bashaka kubita cyo bitano uvuga yuko babisa muri YouTube ati cyo dukora indirimbo so maze kubona yuko bamaze kumusiya muri YouTube ati watwa indirimbo y'abandi ramu biregarize acha mabwira Chris Easy ati rero ko igenze ko bashi dukubite remix ko kwacha kuhazamo ino ndirimbo kugwa remix ashabwa ati rero ndirimbo Chris Easy na Our Beats mwese muze muri remix ariko sabesha kwacha nongemo arinzi banje ndavuga Fabi Love cyo kimwe na Benturo asakire muri Empire Avenue choki nabimenya ruko mbonye umusaza bafa ni Empire Avenue rero sasa mwatwajije yatangwe muri zo gatandukanye ndavuga mo Best Lap Music harimo Miss Erika abona amaze kugenda by the way harimo Benturo abamaze kuva muri Empire Avenue hakabasigaye yo gushikino saha hatangwe kwanza ntuze Clementine Kevi asubira Best Lap Music asubira Miss Erika abose baragiye ubasigaye yo uwo twokita umufasha wiwe cyangwa mtambukanyi wa Sadbi asubira nice Mama Liam gushikino so akiri kumwe impave gizo n'abantu babiri gusubu unye hamwe no manager wabo official can't be amina manager wa Sadbi ariwe Dede cyo kimwe kandi n'aba director bitandukanye navuga director Kenzi director cyo kimwe kana can't be nk'umu director nawe nyine sinzi mpamvu bagiye mitaza ko indirimbo bugira afisa aba director bakomeye mu cyo Burundi I don't know gisho sanga ari sponsor washe kuronka ariko all in all muzi ko Sadbi kana ko gushino saha basa indirimbo Hello yaso album Hello Africa kamiche ko album ye ya nyuma agiye yasohoye atezo gusohora ariko agiye gusama single yonyine gusa afisa album zibiri by the way afisa inkuru y'ukuri na Hello Africa hamwe na n'amayipa atandukanye romantic EP sura kwibutse yuko Sadbi bagiye kuboneka mu giteramo dufate inyuma y'umwaka inyuma y'u hafi ni tariki imwe ntegetse bizo ko twicenda haya muri Sweden niho bavuga ya muri Marhaba Festival Marhaba Festival ni mu ndwiza ya le tariki 21 na gushika kuri 24 nazine kuvuga yuko
azoboneka mu giteramo kidasanzwe cyane kizotanga muri CCF aho kibere mu Kanyosha macheza mu Kinama kwitira nuko yuko Manaba Festival igiteramo kidasanzwe cyane kizohuza abantu bagiye batandukanye isi yose mu Europe barimwo Amerika barimwo Oceania barimwo no muri Afrika barimwo muri igiteramo kidasanzwe bukaza ku mutwe cyangwa azo ari hejuru nk'urongoje giteramo igiteramo azoboneka muri igiteramo azo arimo na Harmonize hamwe na Yemi Alade n'abandi bagiye batandukanye muri Afrika ibihangane bikomeye mu gihugu cya Sweden kibitegeze ibiri ni igiteramo kidasanzwe cyane the One Africa One Love Africa Asante sana makovo ku Sabi mwayumvise in this year I will birthday us in this year I will put them fire eso rabizo yarafashe ingufu ngo kubaka izina byaragufasha nawe ingufu nyinshi byafashe ingufu nyinshi bro sivyo nganye nimenye kubaka izina birakomeye cyane agiye bari kwikura agiye bazi kugura iki cyuma cha platine nimba platine oya nubundi ni platine atwagikuye atwatanguye akayashuragira gucamuze ugana ngo ayo yiguza ngahijya bo miliyoni 10 na zingana oya nta 10 bro waguriye umuntu cyamenye baye kugana oya baye kugana narayiguze nayiguriye ubusanzwe yikoresha nyene mu Burundi yego DJ Frankis ujye nyene uzi ko ku mutwenzi agafisi yafye zibiringira oya yarafise imwe nyene ico gihe yayingurishije kugira ngo yiyagure donc akure basa agure kisumba yahaye yaciye agura rero ibipande bibiri donc kijye ubona ya mixer na cha gipande kindi DJ mwubawe Kwasi vyuma bizimvye baye bazi gufata gati yayo kagashira mu ibaze kimenetse oya ibyo rero urumva ni risque z'akazi uriyakira nyene nanogire DJ Scott the real famous aka the king of vibe asante sana ni the star system so 569 abo twakure tunayaga natwandikiye message twabanye neza ako tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu the star system ni from Monday to Friday lundi jusqu'à vendredi de 13h jusqu'à 15h turi kumwe tuyagije ku muziki Burundi DJ Scott ni Mishu Miracle ni Biggie Jean-Patrick Ivudo ari mu ntara ya Gitega niho hamwe musaba ari pre-music bamwe Gitega think bani henze abona yuko ari muri pre-music kazokora pre-music ya Kivudo mu wambe macho muri pre-music inshuro nyinshi ni Kivudo harimo nawe kuvuga gitabo ntagera si wa pre-music tugeze mu edition ya 5 kuvuga gitabo ntagera si wa pre-music Muba wetidire nuva bujari rade hamu mudufashe makuru ya matabaro guys mwamukoze respect basi amatabaro ari game namika muziki yarahetse abarinzi bamwe bese twarinzi bakera baririmba bwa biryohere gusa sino muziki baravuye inyuma bose bigiriye mu kanoti kwirondera inoti mu rundi ruhande ubone ko babuje ko muziki kabisa ari kibazo gikomeye ati atwigiye buracha twige muri Amerika igihe cyo kurondera amahera dufise niki bisigura ko no muziki naho uvuga ngo bawugira kugira biryohere arabawugira byavuye kugira ngo barondere amahera mu gihe rero uriko urabona ayo mahera utari ko yaronka ngo urashobora kuvuga ati ibi bintu ndabaye ndabangira gato kubera ikibazo c'umwanya sino ugasanga umuziki kuwukunda bawukunda nivyo bi 65 isa military Blackfm go the star system ni big one de gwambere wadu wakabeni kumwe na DJ Scott the craziest DJ kumwe na Mishu Miracle zurashira ko the king of vibe the craziest DJ the one and only famous the one and only the real famous usigane kuri the real famous cyangwa nizo wiyitira oya ico gihe nkigatora ko antuka nari muri ibiraka ndabiriye muze wari bakavyishire we majamaki yego byari byinshi mugapana biboneka ku mafish byinshi ahubwo by'aba expert byiki ni naho nakuye nubwo buryo bwo gushobora kugura platine Oje wenda kaze ego vugizina mbwiriye Scott asante sana tell my DJ we having a good time you make me wanna sing oh la 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 oh la 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 you can't be oh no oh la 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 oh la 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 oh can't be shy yo oh la 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 oh la 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 sing with me now oh la 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 oh la 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 yeah ngo salama Biggie na DJ Scott ni Oscar harakantu numvise neza Sadbi yavugiye muri Tanzania ko umuririmbyi akaze arinde canke Fizo bahuriye kuki
What's up on this? yavuze ati Big Fizzo ni mukwenda mwemera Big Fizzo ni kakangu sana. ikakangu namukubali sana Hey, ariko mu Burundi je ndi king kabisa. nta numwe atasumba Kuri ico rero uwo yatari yumvise neza nuko yavuze ko D1 muri generation shasha ari we muririmbyi. abona yuko akaze gusumba bose kandi ari afise n'amahita ari no mu bantu bategereje kubira burya D1 afise hit nyinshi burya nka best artist of the year muri 2022 ni D1 kabisa. Mishu uravyanga nawe vyone Nakuvuga ko D1 muri 2022 ni one of the best artists of the year afise hit hafi zitanu Zitanu gusa. ni no muririmbyi abaye wa mbere muri ko zitanu ni wo muririmbyi wonyene muri Isanganiro Award yashoboye kugira iki yasha kustwara indirimbo zishika zine Isanganiro Award kuva yabaho nonye bavyivugira ati indirimbo zine zasotse umwaka zose ba hit zose zitse n'ubutumwa hano ndatari D1 bivuga yuko D1 no kubesha ko afise hit nyinshi muri 2022 bica bimutuma cyo bimushira ku rwego rwo kuba best artist of the year yaba muririmbyi w'umwaka wa 2022 kuko hit afise zirari kwa ngizi zabari ndoje kwita hit imwe acha banza kurindira neza canke bakyo kwanuze kwa jumba twese hit imwe gusa madam achaka ukankamezi ndwi weso kuvuga hit after the hit ku ruhande rw'iwanje jewe nibaza yuko kuvuga icimviro cawe no gutanga impanuro naco bitwaye gusohora hit byari byiza kandi asohora urabizi yuko asanzwe yandika neza